Igihe Banki nkuru y'igihugu ishiraho itegeko mu bihumbi 2018 hari hategekanijwe n'umugwi wa kane ari tw'udushirahamwe birimba canke arijo twita groupement financier communautaire. Rero turavye ukuntu aya groupement financier communautaire kuri no munsi asanzwe yitunganije na cane turavye utunenge tumwe twasanze amagroupement financier communautaire amwe n'amanama yagirishijwe n'Banki nkuru y'igihugu, tukihweza kandi ingene utwo dushirahamwe tutubahiriza ingingo zitugenga ziri mu itegeko inomero ubusa rimwe agakwego 2018 gerekeye ibikorwa byo kuziganya no kugurana no gutanga ingurane ntonto mu bijanye n'ibyo turekuriwe gukora. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abanyagihugu bose muri rusangi na cane utwo dushirahamwe ibi bikurikira: iyandikwa mu Banki nkuru y'igihugu y'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kuguranana two mu mugwi wa kane rirahagaritswe by'imfata kibanza. Amadosiye yamaze gushika mu Banki nkuru y'igihugu imbere yuko iri tangazo risohoka azoherahezwa. Udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kuguranana tumaze kwandikwa ni Banki ya Repubulika y'u Burundi duhamagariye gukora ibyo amategeko aturekurira vyonyene, navyo bikaba ari ukwakira intererano z'abanywanyi batwo kandi tukabaha n'ingurane hisunzwe amasezerano bagiraniye. Ntagashirahamwe na kamwe, ishirahamwe na rimwe canke umuntu numwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa vy'amabanki canke ivy'amashirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto atabiherewe uruhusha ni Banki nkuru y'igihugu. Uwuzofatwa yabirenzeko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.